utocemera aho kula cyako Hema sa urazira ikintu mbona gikenewe ucuraba ukungenewe kuri bitambara ucugura n'impuzu ndende cyangurire cyane cyo tugura vya bibiriya binini bimwe biremereye vyo mu masekirano ya kera cyo tukorokera muri ryadini ngo uwujinjiyemwo nuwera cyo duhindura n'ingendo mu gutambuka twende twiyunga nk'abatwaye amabanga hanyuma duse nk'abo urabe ko tudafatisha umukobwa wacu ndakubwira ibi bintu tubishyire mu bwenge ujya bajya abantu harimo abantu berekwa bakikubona gusa winjiye baba babonye ibyawe byose rero urabe ntituzapfe tumaramarira imbere yabo wapi bazimye babona iki erega ubu nawe nyine hari abamaze kuzima nakotsi katagifumba kuri bo basigaye bahagaze ku byagezwe ku migenzo y'idini bihisha abandi siko batayibumbere rero cyane nibe bese umva ni bobu ahubwo ikintu wowe utuziba ibigira 10 amashikanwa ibintu no guhezakira abantu ibyo no gutera ubwoba erega abapasitori benshi bamaze gufata amafaranga bayagirwa mana rero nawe yokira ibyo akubonako umunwa ntiyugurura kuko twe tuba twarabacecekesheje erega tuba turi haneza akanoti kaba kabashyikira byoroshe arihorera ahubwo mvugira ati ifaranga mvugira ngo idenariyo vuguti sasampa basi Aloma nayo karaba ibara rirakuye simba mutibuka muje muturako wema atakuna siko byanze oya hanyurumba nabonye ariko nama nababwiye ko Yvette, nama nababwiye ko Akamuna, nama nababwiye ko King Sabasi ari umwanditsi w'ukuri kandi afise abakinyi beza, ariko tutavuze ko arabiwe gusa kuko Yvette asanzwe akinira ahantu hose, ahubwo koko umwanditsi niwe mwiza wa mbere. Aucha wiyumvira kuri no filime bakinyi, kuri no filime ibintu badukiniye muri no filime wabonye ko neza ari Akamuna nyene. Aho ni mu gihe Akamuna nyene ivyo bakoreye bakoreye ku Gatumba bavyerekanye ko kara Akamuna. Aho twabonye ino filime irimwe amasini atangaje ku rugero rumwe koko rurengeje, aho King Sabasi yabandikiye sene urabona neza ko zitonze neza ku rugero guko twabonye Yvette na mama wiwe bariko baratembesha imivu, aho turavuga ni kwihagarika mwibarabara abantu bari barorera, aho n'umukwe wiwe yararimwo. Umukwe wabandanya kumubwira ati wabonye nyoko bukwe ariko atembesha imivu. Ni bimwe tubwira ko ingeso zacu dukwiye kugiramwo, dukwiye kuziharura ku bana bacu tukaziharura ku buzukuru bacu, kuko bazobitukwa no mu busaza. Nawe uzi ngo waripfiriye ariko urakwiye gupfira abana neza.
Ani mu gihe ino filime iri mu mpanuro z'ivy'ijambo ry'Imana, ni mu gihe ino filime iri mu mpanuro zo mu vy'ikibano, kuko ushobora kwibwira ngo none ibi bintu bizoherera he? Uravye ino filime urabona neza ko bariko bashaka guhanura ku rugero rwiza. Twabonyemwo pasiteri ariko aravugana n'uraho yaje kumuraba, ariko aramubwira ati pastor, wewe ingeso zawe utitwaye neza zishobora kutugirira nabi. Ni mu gihe mu bihe byinshi tubayemo ngaha mu gihugu canke mw'isi y'ubu, tubona ko abapasiteri bubu canke abapatiri atari nka bose ariko ari benshi, usanga ico bitayeho cane ubu yari noti bakura mu ishengero atari ubukristo batanga ku bakristo, ariko ari noti bakura ngaho mu mashengero, bikabatera kudakorera Imana, ariko bikabatera guhemukira Imana bitwaje inyungu zabo, bakabona ko ico basavye abanyagihugu bakakibaha, babona kumenga Imana niyo yabishigikiye. Imana ayoyo ntihabwa igiturire, kuko Imana yakira ibivuye ku mutima. Ivyo udatanze bivuye ku mutima burya nta nakamaro bimara. Ivyo utanze kwitegeko ngo nuko pasiteri yavuze ko twinjiye mu ishengero ata mahoro canke atamigisha uzoronka, ivyo bintu nta mahoro nta n'umugisha bitanga. Ariko vya bindi utanze nubwo wotanga ijana rivuye ku mutima wakuvuye muri uvuga ngo ngiye gutanga iri nyene kuko ari ryo mvisi y'Amana ivyishimira uko, kuko iyo ni nyarukundo. Usivye ni nyarukundo iraba umutima utanga, ntiraba itegeko rikuriko kugira utange. Rero bimwe muri vyinshi nubwo tutabonye Mimimire, turamubona ko turindiriye mu gice gikurikira agomba aze asubire yatsa umuriro muri ino filime, tumenye ngo filime zivuga iki, filime zirimwo ibiki. Aho ni mu gihe uya Yvette umenga niwe bahariye ino filime, koko niwe acteur principal. Aho tubona neza ko ivyo ariko arakora muri ino filime ari Akamuna koko. Mama wiwe nawe ivyo bariko barakora biratangaje, ivyo bariko barakora birenze ukwemera, birenze ukwihanganira ku muntu wese yumva ko ariko araba filime. Usanga neza ino filime iriko iratanga impanuro. Tubwire wewe uri kuradukurikirana ino filime Yvette, urabona neza koko hari uwundi muntu ariko aramusumbya gukina neza. Mu gihe twamubonye ko mu gisagara ivyo yakoze vyarakamaramaza, uno munsi twibukanye neza ko abakristo bubu nabo ubwabo babayeho nk'uko nyene ku Yvette avuga ati reka mbanze mbike Bibiliya neza kugira ngo ndagutuke neza, Imana itari kirambona, kugira ngo ndagutuke ntamarama ijambo ry'Imana, mbanze ndayibike neza hama ndagukuruguture neza Bibiliya nabanje kuyibika. Ni mu gihe no mu kibano tubayemwo n'ubu nyene ubona umuntu iyo hageze ko mushwana kugira ngo ubu Kristo tubanze dute hariya, hama mbanze ndakubwire canke mbanze ndakwereke neza ko ivy'Imana unyiyumvira ko atari byo bingenga, ariko ndakwereke ko nanje umunwa ndawufise canke inguvu ndazifise. Ibi ni bimwe rero byerekana itandukaniro ry'abakristo bubu n'abakera, kuko abakristo bakera bazirikana Imana icari co ku buzima bwabo, bakazirikana ico bakeneye ku Mana, bakazirikana ko n'abakristo bagenzi babo bari mu mbavu bakeneye gukizwa ku bwabo. Ariko uno munsi umukristo wubuwe avuga ati inamba narakidijwe, ntibiri mu bintu bimboha bimbwira ko njambwirizwa kwifata uko nto kwifashe ngo nuko ndi umukristo. Mbwirizwa gusara nk'uko abandi basara, mbwirizwa gusara nk'uko ahubwo nkashaka n'abarenza, kuko abandi bo birabasha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzobamenyera ku byo bama. Ikindi naco ngo nitube itara ryaka, ngo nitube akarorero kaho duherereye naho tugendera, kugira ngo abadukikije n'abandi bataraza babashe kuza kubw'ingeso nziza batubona ko. Ariko uno munsi we ushobora kuba uri kuranyumviriza ugasanga niwe musambanyi wa mbere, ugasanga niwe mushwanyi wa mbere no mwisite naho ubaye, ugasanga niwe mucokoranyi wa mbere, ariko ukumva kuri mwishengero umenga Imana yotaha iwawe, ukibagira ko Imana ishaka kukubona kuri umukristo mwishengero, ikanabikubonamwo no mu nzi wawe, eka no mu kibana aho ubaye, kugira ngo abantu benshi babashe kwizera yo ku bwawe.
ariko uno munsi usanga ubuzima bwawe aribwo buzimiza abantu n'abantu boje gukizwa bavuga ngo Imana imaze iki, bavuga ngo Imana itumariye iki ko tubona n'uriya muntu ameze ukuna kuriya. Wewe menya neza ko Imana ari Imana, umenye ko Imana ico yifuza kuri wewe ari ukuhinduka no kuyikorera, kwiyumvira ku bandi ufatiye mu bukristo bwawe ukamenya ngo ndakeneye ko abandi bakizwa kubera jewe, ndakeneye ko abandi bakurikira Imana ku bwanje kubw'ingeso zawe. Hajya nubwo twishigikira ko Imana izoharira, Imana iciharira, twibuke abakristo ba kera, wibuke ba Paulo, wibuke ba Yohani n'abandi barava mu gihugu iki, barava mu ntari bakaja mu yindi kubwo kumenyesha ubutumwa. Ariko no munsi wewe hakuja kumenyesha n'ubutumwa nabo mubana bonye n'ubwabo usanga ari ubasambura, ubabuza kuja gukizwa, ubereka kuri gihangange, ubereka ko bidakwiye, ahubwo wowe ubwawe woba kubita canke woba mena imitwe canke ivy'ubukristo ataco bivuze, ahubwo ico wobereka coco bokibona uramutse ushatse kubiyereka uri. None rero ubwo bukristo butandukanye n'ubwa kera kuri ba Yohani, butandukanye n'ubwo kuri ba Mose, butandukanye n'ubwo kuri ba Eliya, kuko bo bashaka kugurukira isi yose, bagashaka kugurukira ibihugu byose, uturere twose bakatujamwo bashaka kubabwira ubutumwa bwiza, kandi aho babwirizwa kugenda bafise ingeso nziza, ingeso zabo bazitunganije kugira ngo aho bashika babakire neza, aho bashika babakire nk'abakristo. Ariko itandukaniro rihari no munsi ni bwiri filime bariko barashaka kwerekana. Akamuna nta kindi kintu bariko barashaka kuvuga, bariko barashaka kudoma kuri izo ngeso zanyu mbi, bariko barashaka kudoma kuri izi ngeso zacu mbi kugira ngo tumenye ko atari ivy'Imana dushakira. Ivy'Imana ishaka nuko twerera ivyamwa vyiza abadukikije, ivy'Imana ishaka nuko twamira ivyamwa vyiza abantu baturi mu mbavu babashe kuvuga ngo hari Imana muri urya muntu, bakavuga ati hari Imana muri barya abantu. Ingeso nziza ziranga umukristo nije Imana dushaka ko ingeso nziza ziranga umukristo ni zino filime iriko iratwigisha, itwereka ubugeso bubi, batweretse ku bugeso bubi bwose, kububoregwa, kugutukana, eka kukuroga. Barerekanye neza kukuroga ko umuntu apfa hageze, atari we utegura ngo umuntu apfe, ariko Imana ari yitegura ngo umuntu harageze ko apfa, kuko twarabonye bamuhaye uburozi bishimye ngo agiye gupfa. Ariko gusenga barerekana ko gusenga gufise imbaraga, barerekana ko gusenga gushobora gukiza umuntu, babasha kumusengera wa muntu arabohoka arakira. Ariko bo bari bamaze kwishima ngo baramwishe, ariko Imana ikora ibitangaza kubw'uko ishaka gukora ibitangaza, wa muntu arazuka, wa muntu arabohoka, bo baja mu marira. Ni navyo bikubwira ko ikibi cawe ukora, ingeso zawe mbi ugenderamwo zitavuga ko zica zica abantu bose, kuko Imana iyo nyene ni ifise umugambi yateguye ku muntu. Uzoshaka utegurira umuntu kumwirukanisha ku kazi, ariko kubw'Imana yavuze ngo ya ntaca azoba kakaza azogasubirako kubw'uko Imana yateguye ko ashobora kugasubiramwo, wewe si uzomukura mu kazi, ni Imana yonyene ubwayo izovyikorera. Ni Imana ikora ku gihe cayo, ni Imana ikora hageze, ni Imana itegura ikintu ku muntu kandi itihenda. Bitavuga ngo kubera ko abantu barapfa kubera ko yateguye ko bategerezwa gupfa, kuko niyo badapfa ntituba turonse natwe aho duhagarara. Uharuye abantu bapfa ingene bangana canke bapfuye ingene bangana, bakagumye ku isi, wewe ntuba wararamukiye kugira ubeho, nubo uronka naho uhagarara, kuko isi bayaruzuye. Uno munsi Afrika yonyene urasanga iri ku mamiliyari n'amamiliyoni y'abantu bayigize. Uciwarura rero abantu bapfuye kuva tubaho, kuva isi baho, kuva babaho, usanga atanu umuntu yoronka ahagaze, eka noneho atanu umuntu yoronka ahagarara. Juste rero ico kiravuga ko ino si nibiyiriko Imana ifise integuro yateguye, ifise integuro yateguye ku bantu. Nubona umuntu umwisha agapfa, ntuzugire ngo ni mumwishe ngo ubashe kwiyemera. Hari umunsi bizogutekurukana, hari umunsi uzogomba gukora ikibi c'ivyo Imana itateguye ku muntu, ugombye gukorera ikibi kandi Imana itabiteguye ko vyomubako, ukisanga uri mu kwicuza,
bivuga ko Imana ikumaramaje ikugaragariza mu bihe utari uzi ko bitegerezwa kumaramaza. Usange n'agashura kagiyemo ku bwa ya nabi uri kurategura, bikuzanire gufungwa kandi we wari umenyereye wica ata kibazo kihaba. Hari igihe ukora ibintu Imana ikihangana kubw'uko izi ko ivyo bintu yari yarabiteguye, kuko uno munsi urashobora kuremwa kugira ngo ushitse ico Imana yateguye ku muntu, ariko ntuce wama wiyumvira ngo bose uzokwa mushitse ico Imana yateguye. Ushobora kubura ishetani ishitse ibibi vyinshi, ariko bitavuze ko uzokora ibibi vyose wishakiye. Hari igihe uzogenda gukora ico Imana itateguye ko wokora, caki ntabari co kugira nabi. Arivyo twama tubona ku bantu, ugasanga umuntu yakoze ibibi vyinshi ariko ikibi kimwe kikamukwegera, ukama wibaza ngo none bigenza gute? Kubera kwitorema abakozi b'ikibi benshi, kubera kwitorema abakozi b'ikibi nka bose, irema abakozi b'ikibi bake paraporo y'abakora ivyiza. Uzokwamubona ubica ugenda uvyigamba ngo nakanarakishi kama wibaza ngo niwe wabikoze. Uriho nk'igikoresho ca shetani koko nugushitsa ico Imana ishaka ku bantu, ariko ukamuvyira tumenga ibintu vyiza. Uzogende neza uzobikora hamutegura ikibi kive mu mutima wawe kubw'uko wamenyereye, ariko Imana itabigambiriye. Uwo munsi azoba ari uwo munsi wo kuranduka kwawe. Usigara wumva abantu bavuga ngo none urya uno munsi vyagenze gute, ko yari yarakoze ibintu vyinshi birenze, uwo munsi vyamugendeye gute? Ivyo bintu bibaza ngo none ibi bintu vyagenze gute, vyamushikiye gute? Kubera iki twari tuzi ko uyu muntu arenze canke yari umuntu adakogwa ko, ariko uno munsi bikaba bimugendeye uko? Ni Imana yabikoze kubw'uko we yagendanye kwigamba kw'ivyo akora, yibaza ngo abikora kubwiwe. Orashitse ico Imana yateguye ku muntu, we wagaca agenda yiyemera ko umenga ni wabikora. Umunsi ageze gukora ivyo Imana itateguye ko biba ku muntu, murabona neza ko bica bimuhindukana, ukabona vya bintu biramuhindukanye. Abonye vya bintu bimubako agira ati none ibi bishitse kubera iki ko jewe narinzi ko ibintu nsanzwe ndabikora, ariko akaba atanabi vyari bwangirire. Nuko Imana ikora nk'Imana, nikora nk'abana b'abantu. Rero muri no filimi ikiratanga inyigisho nyinshi ku rugero rw'abariko barayiraba bashaka kuraba filime. Nibiriko biravuga ko abariko bayiraba bose iriko irabahanura, iriko ihanura umuntu ashaka guhanurwa. Kuno munsi tugeze mw'isi kudahanurwa, tugeze mw'isi yo kutaraba ivyaha. Aha ni mu gihe twabonye ko inzoga zikoresha icaha, ni mu gihe twabonye ko ubwicanyi bukoresha icaha, kandi atacuza guhindura ku Imana yateguye ku muntu. Twarabonye neza mu gutukana, mu kuvuga nabi, eka byose mu mpande zose ino filimi iriko yashaka kwigisha. Muri babavyeyi bashaka kubangamira abana babo ngo ni mpaka batwarane mu mashengero, nk'uko umenga amashengero niyo azobajana mu ijuru. Turiko turabona neza ko ino filimi iriko irigisha ku vy'Imana, nahone ko abapasiteri bubu bamaze kumugarira mu vy'amahera, batakiri mu vyo gutanga ubutumwa bwokeza abantu. Abapatiri bubu nabo bwabo basigaye bavuga ngo 500 yajanye mu ishengero ngo yomara iki. Ukamenga Imana irikiraba umutima, irikiraba ajya amahera watanze, ntiraba umutima. Rero no munsi ari abakristo bamwe bamaze kujana n'ubumuga kubw'ivyo bakora mu ishengero, ku mahera batanga, kuvyo bafasha abandi bakristo bo mu ishengero, agacabona bamuha agaciro karenze mu ishengero. Wewe agacabona neza ko isi yose canke ishengero ryose ashobora kurijana mu ijuru, canke ari warirenze mu nzira ija mu ijuru kubw'ivyo akora byo mu ishengero, akabona ko ubukristo bwiwe ari ivyo vyonyene akora. Ariko yashika muhira, ubukristo akabataye hajya mu ishengero. Iyo ahejeje kwicara hajya imbere bakamuha ya ntebe nziza, bakamuha y'amazi akanwa, eka bakanamuha no kubesha abakristo, akababwira ijambo ry'Imana, abona ko neza ijuru yarifatishije amaboko. Ariko akibagira neza ko Imana ishaka ko tuba akarorero, tuba intahe nziza, tuba itarajyaka. Ari nabyo vyavuze muri rya jambo twabona canke twabwirwa rivuga ngo nitugende. Hari abakobwa batanu
bari kuri target yo gushaka guhanura urubanza rwabayemwo abakobwa batsa amatara abandi bazimya yabo matara bibabera inabi kuba babaye abakobwa b'ibijuju canke abategereye umukwe n'ubujuju bibagiye kuzana amatara abandi bazana amatara baratsa barindiriye umukwe ariko bo amatara yabo barayibagira canke barayazimya ari navyo vyibi bivuga ko ushobora kurindira